Nitwa Bizindavyi Alexis, abandi umwe mu bagiriwe amahirwe yo gushobora kuja mu ihiganwa ryo kwerekana ubuhinga n'ubumenyi bwa Billards bugezweho. Byashoboye kuba byatunganijwe n'ishyirahamwe BBNews, ariyo broadcasting business news. Rero tukaba ku izina ry'abashoboye kuja muri iryo higanwa, nashaka gushimira cyane iryo shyirahamwe ryashoboye gutegura no gutunganya ihiganwa ridasanzwe mu ntumbero yo kumenyekanisha no gukundisha urukino rwa Billards. Umukino wa Billards ni urukino rukinwa n'abantu basanzwe bafise ubuhinga, ubumenyi, kandi rusaba ubwenge n'ubwitonzi bidasanzwe. Murabona ko n'ikimenyamenya twashoboye gutangura mu ihiganwa turi abakinyi bashika kuri 34. Mugabo abo 34 baragiriwe amahirwe yo gukombata, hasigara abakinyi 4 barushije abandi. Uwa mbere nuko yari yaronse 500, uwa kabiri aronka 300, uwa gatatu aronka 150, n'uwa kane aronka 100. Twarabonye ko Billards muri kino gisagara cya Bujumbura ikinwa n'abantu benshi kandi biyubashye. Turabona yuko ata muntu n'umwe ashobora kwiyumvira Billards yuko ushobora kuyikinisha cyangwa kugira competition. Turavuga ati reka dutangure turabe ko vyoshoboka ko twokoresha iyi competition, hama nitwabona ko abantu bayitabiriye duheze dukore nini isumba ngaho. Muri kino gihe biragoye yuko dushobora kubona ubuzi, ariko urashobora kubukreya mu buryo bugiye butandukanye. Turiyumvira ko abajene muri kino gihe bari mu evenement, hari ibintu bigiye bitandukanye twashobora gukreya abajene bakaronka akazi, bagashobora nabo bakaronka ico bisumamo. Niyo twiyumvire ko organiza aya ma evenement agiye atandukanye nka BBNews. Twarazanye Kicece tumuzana mu gihugu cy'u Burundi, turamujana mu gihugu hagati. Mu misi naho igiye kuza tugiye kumujana n'ahandi, turategura Summer Food Festival. Ariko nagenda bamenyeshe yuko ahanini kuri twebwe nyamukuru tugiye gutegura Billards ku rwego rw'igihugu kugira ngo dushobore kwerekana ko uyo mukino ukomeye muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Summer Food Festival yari iryoshe cyane kuko uko abantu bari bavyiteze siko babisanze, kandi ikindi nuko ntabwo ari Summer Food Festival izobura umwaka gusa, ariko ino ni edition ya mbere, bizokoma biba buri mwaka kandi mu gihe cya sama nyine, kuko nivyo twiyemeje. Kandi hazogera igihe dutumira n'abandi bavuye mu bindi bihugu kugira mubone ko ari ikintu, ari festival iri international. Akarusho nuko buri muntu wese nuko umusapotinga kugira ngo ashobore kugera aho yigejeje. Akarusho twe nuko kubona wa muntu wa mukino buri muntu wese atabona yuko wogira ushitse, ariko kuri uwo munsi buri muntu wese yarabonye yuko ari umukino ukunzwe kandi ukunzwe n'abagiye batandukanye. Dukorera kuri Tokyo Business Center muri etage igira gatatu muri B316. Niho dusanzwe dukora ibigiye bitandukanye. Turakora photography, turakora gufotora mu mariage, gufotora ibigiye ushaka kuzogira shooting, ushaka ufise ubukwe, ufise dote, urashaka kuvuga ati evenement zigiye zitandukanye ushobora kuorganiza, ushaka kuvuga ati BBNews no bikora ko ivyo byose turabikora. Hanyuma ntagira ko nsaba twumvise yuko BBNews ifise umugambi wundi udasanzwe wo gusubira gutunganya irindi higanwa ku rwego rw'igihugu. Tugasaba yuko ubutaha bobishyiramo ubwitonzi bwinshi, bibaye ngombwa bagashyiramo n'abantu bamenyereye ibintu bya Billards.